kino kigongo. Tubohore kuri iyi saha abafise inyongo, abafise inyonzi, abafise umubabaro, abafise agahinda, ababuriraniwe, abakehaniwe. Iyi saha ndasenze ngo ubagirire neza. Iyi saha ndasenze ngo ubahe amahoro. Iyi saha ndasenze ngo ubahe umugisha. Iyi saha ndasenze ngo ubutware bwawe butwarire muri bo. Iyi saha ndasenze ngo ibyase guhinduka bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Kristo nadutwikire twese, atweza akabi kacu kose, adukure ku ibicumuro wanka, gutyo tugaragara imbere yawe dusa nk'uko ushaka ko dusa. Turazi ko ubutungane bwawe iyo buri mu buzima bwacu, turatera inteko tukazitsinda, turadepoza tukemerwa, turavuga tukumvirizwa, turasaba tugahabwa, turadodora tukugururirwa. Rero mukama Yesu uganza mu buzima bwacu. Kuri iyi saha nuganze umutima w'uyu mukristo, kuri iyi saha nuganze mu bibondo byacu, kuri iyi saha nuganze mu bo twubakanye, kuri iyi saha nuganze mu mirimo yacu, kuri iyi saha nuganze mu kubaho kwacu, kuri iyi saha ubutware bwawe nibutwarire muri twebwe. Impuhwe zawe zitubeko. Mutima wa mweranda naza tuyobora, mutima wa mweranda naza twigisha, mutima wa mweranda naza duhumanure, tubegwe nuko imbere yawe dushajije. Mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro, umugisha, umugwiza, ukuramba no kuranirwa kuri twebwe ubwoko bw'Imana. Amen.